Igenekerezo rya 27/0 umwaka wa 2013 wari umunsi w'Imana abantu bariko bitegurira kuja gusenga. Nta warazi ko vyari bigeragezo canke ibihano vy'Imana kuko Burundi bwaronse amahano yabukurikiranye mu myaka 12 no kuvuga ko tukiri mu ngaruka z'ibyabaye uwo munsi. Ntiwibaze vyinshi ibyabaye twese turabizi. Hahiye isoko nkuru ya Bujumbura, umutima w'ubutunzi bw'igihugu, umurima abarundi basoromamo. Ariko gitangaje ngaha so gusha ku isoko ya Bujumbura, ahubwo igitangaje ndetse kinasize ubwenge no kumara imyaka 12 atabuye na rimwe rirashigwako ngo yubakwe Bishasha. Inyuma y'imyaka irenga 10 leta y'u Burundi yemerera abarundi ku isoko nkuru ya Bujumbura igiye kubakwa, ariko abarundi bakarindira bagahebura. Hari abajene baserutse imbere y'umukuru w'igihugu bamusaba uruhusha rwo kubaka isoko ya Bujumbura. Aba bajene baba diaspora baserukiwe n'uwitwa Fabrice basiguriye umukuru w'igihugu uko umugambo uzogenda nuko bawuteguye. Kirahagaze cyane ku isoko ya Bujumbura yahiye. Ico gisabo nico gusaba ati leta mvyeyi leta nkozi nidushire muri challenge. Havuga ati ikigwa nagize kijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura, nararavye neza sanga amafaranga angana n'imiliyari 50 z'amarundi dushobora kubaka iryo soko kandi tukaryubaka twebwe nyene atanumwe agiye atamunyamahanga jemu. Cyasanga ayo mafaranga twebwe nk'abarundi baba diaspora wanashaka n'abandi bari ngaha cyane cyane baba diaspora turayafise. Ayo mafaranga nararavye sanga mu kiringo kiri munsi y'amezi 5, mu kiringo kiri munsi perhaps y'amezi 2, ayo mafaranga twoba tuyakwijije. Mu mugambi naciye ngira cyandaraba ati nitwagira urunani, nitwagira kompanyi tugashiramo imitahe imiliyoni 1 ibihumbi 500, umutahu umuza kugugwa ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Candavuga ati nk'aba diaspora mube muraharura imitahe mugura. Tumaze kwegeranya amafaranga, icyo kigwa kica kinyereka ko ama PS twoshira muri iryo soko yoba yababa 1000, at least imwe yopangishwa ibihumbi 800 by'amafaranga y'amarundi, cyangwa wanashaka imiliyoni 1 y'amarundi kuko twese turazi hajya muri viru kuno apangishwa. Cyasanga wa muntu yashizemo ibihumbi 100 yaguze wa mutahe w'ibihumbi 100 mu myaka 3 bya bihumbi 100 vyiwe yoba bigaruje. Candasimbiza ndavuga ati nitwazosaba leta ibitwemereye ntitwababwira ati iki kibanza ni mukitugabire, oya twababwira ati ni mukidutiza imyaka 20 gusa cyanke niyo yoba imyaka 10. Reka dufate iyo myaka 20. Wa muntu yashizemo ibihumbi 100 inyuma y'imyaka 3 yakuyemo imyaka 18 zo bisigaye azoba ari karuyinjiza inyungu. Ivyo mukuvyiyumvira navuze ati reka tugire umugambi abarundi bonyene bari twe tuwikorera, amahanga haguruka zarabi ko tubishoboye tudakeneye ifashanyo, kandi dufatire ku mafaranga bakeyi n'umuboyi akora ahantu quelque part ashobora kuyaronka, kugira ntituzoze turumva ngo ijya banke ni ya kanaka ngo kijya gikogwa ni cya kanaka, tugire igikogwa cy'abarundi. Havuga ati rero je n'icyubahiro umukuru w'igihugu muri ivyo vyigwa nagendagira aho natanze akarorero k'isoko, kandi mu gihe mwotwemerera ngo nashiraho komite ivuga ati reka rero tubaho ruhusha turabe ko ivyo bintu mushobora kubishikako. Ni nkuko twovuga nkibarabara rijya mu Rumonge canka hariho hose. Ibiganiro nagendagira n'aba diaspora bavuga ati twe niyo bofata ibarabara riva ibujumbura rigashika igitega, bakavuga ati tugira turibahe nimwegeranya amafaranga ya naya turashobora kwegeranya ayo mafaranga kuko imodoka yose izohaca izoriha no hanze zirariha.
inyuma y'iki gisabo ca Fabrice umukuru w'igihugu yagize cabivugako. Ani wumvise icyumviro cha Fabrice Ministre wa Infrastructure nuko atari ngaha. Ubu nk'ubu uza wumva muri Ministre wa Infrastructure nitwe dutegerezwa kuvyubaka. Ntibashaka kwimvira ko abarundi bacyubatse ari iki gihugu. Ubu hanihuri muri ubu hajena bariko ndababwira mwebwe ubu hasimwe muzokubaka ifo ferefere nane gufata uti ubu tuzokubakisha imiliyaridi 20 nta nzu n'imwe irija ntushobora kubaka inzu imwe imiliyaridi 20 ku mwaka ngo yakoresha ari inzu imwe jamwe uravuga uti imiliyaridi 20 au maximum inzu imwe mu mwaka ntishobora kurenza 3 miliyari nawe ntari umufundi ndubakisha nanje barubaka iwanje nkababona nukuvuga yuko ufise 20 urashobora kugira inzu zine amabuilding ane umwaka ukavuga uti ndahejeje shengeze mu mwaka ukurikira zikazokuzurira rimwe kuko nta nzu none yetaje tuyirindira amezi sinde umufundi none bwabubake idari nturirindira simisi 27 none yamahero uri kurayubakisha ntabayicaye abayicaye no kuvuga nta planification tiko turagira cyenko yaba sinzi ko mushaka ibintu byose ari neva zobikora mugaje nk'ubu numvise none twoca dufata ko plan mwazejeje murazifise muri ubu hadaze byose twarahejeje byose aho hamagara wo muri diaspora uti akirubaka uti leta ikikomereka amajaye ni komereka mugandazi ko bidashoboka jewe wanje birashoboka mugandazi yo ko bishoboka niba bikore nda n'icyo dukeneye twarahejeje amayetide yose ari ngaha mugabo kugira ngo ubu bemere kurekura bati natwe turyehe turacaza kuvuga njya kwangahe hanyuma ibintu Fabrice yavuze kabisa Fabrice ni sabijya byo kubaka twese turabe hajya hano ku isoko urazi ko tumaze muri conseil de ministre twarahejeje turagira byose ndazirereze tide ziringa obo hariko ngiri Imana akabari nga hajya uzoce cyane na Fabrice turabe feasibility bihagateka nabo abo muri diaspora avuga ati ngiki rya symbolique icyo dukeneye suko hubaka cyane nta kindi dukeneye hajya hano yo twaciye umenga ni igihugu cy'imfuvyi kabisa aratubabaza burya no muri conseil de ministre twese turafise akababaro kabisa turosanira abantu bubaka twoba dutomboye kandi twari twavuze ko bizokorwa muri PPP n'ubundi bizokorwa muri cadre ya PPP. Inyuma y'igihe kitari gito Fabrice yemerewe gutanguza umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura arashikiriza hagejeje umugambi bashikirize update canke aho ibikorwa byo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura canke Buja City Plaza aho bigeze. Rero umugambi wa Buja City Plaza umeze neza cyane ugeze ahantu heza cyane aha twababwira ko nkuko mwabibonye kuva no mu ntango twara viability kibanza twarateguye neza ikibanza ubu hageze rero yuko tugira dutangure faze ya mbere. Mwibuke neza ko leta imaze yari yaduhaye amasezerano ya mbere yo kugira dutegura ikibanza twongere twerekane ko tubishoboye mu buryo bwa tekinike kandi tubishoboye mu buryo bwo kwegeranya amafaranga yo kubikora. Rero icyo gihe twarakizeho ikigega c'abarundi twese twise One Africa Investment Fund kandi icyo kigega kibandanya cyuguruye kugeza iyi saha abifuza babandanya bashiramo imitahe yabo. Rero icyo kigega tufise umunezero udasanzwe kuko giheruka kwemegwa n'amategeko jejwe bigega novuga ati uburenganzira butangwa n'igisata kijejwe kugwa gukingira imitahe y'abanyamitahe bita IRMC
autorité de marché autorité de régulation du marché des capitaux. rero duheruka kuronka uruhusha Imana ishimwe cyane twararose n'uruhusha rwishira hamwe rijejwe kugera ayo mafaranga kugera ico kigega ariyo bita African Dream Assets nayo yararose uruhusha rero Imana ishimwe cyane kuri ico cyambere tugarutse rero kuri Buja City Plaza inyuma y'ivyo byose leta yari yabanje duha amezi 6 rero amezi 5 aheze twari twamaze kuyemeza yari yamaze kwemera hanyuma icyo gihe tuca turaronka uruhusha kwigenekerezo ya 2026 ruhuhuma 2025 rutanzwe n'inama shikiranganji yagizwe n'umukuru w'igihugu iyo nama shikiranganji ikaba yaraduhaye uruhusha rwo gutangura kubaka faze ya mbere mugabe iyo nama shikiranganji cisaba ko tugiranira amasezerano ya kabiri n'ubushikiranganji bujejwe aha twovuga ubushikiranganji bujejwe inyubako ayo masezerano rero turamaze ikiringo gishika ukwezi turiko turayanegosia kuko n'amasezerano ari mu kintu bita PPP partnerie ya private public mu bisanzwe muribuka ko turiko turashikiriza igisabo cyo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura n'umukuru w'igihugu yarabivuze ko bizokogwa mu bwoko bwo mu masezerano bita PPP rero tumaze ukwezi kose turiko turabinegosia n'ubwo bushikiranganje bivuye ku ruhusha rwatanzwe n'inama shikiranganje yagizwe hanyuma ubushikiranganje bw'inyubako twari kumwe nabo muri ARCP bajejwe kuraba amakontra ya PPP ko yubatse neza ko aba investisseurs bariko barubahirizwa ko leta iriko irubahirizwa ico gihe twari kumwe nabo muri OBR kongera tuba kumwe nabo muri ADB ishirahamwe rijejwe korohereza abanyamitahe rero ubu icyo gikorwa cyo kubaka ayo masezerano duherutse kugiheza nta mwanya munini waciye araciye hindwi imwe duhejeje ubu rero bica bisubira mu maboko y'abashefu aha twavuga muri ya nama shikiranganji kugira niyabona rero biteguye neza ayo masezerano iceri itanga uruhusha rwo kugira asinywe iyo niyo ntumbero yatanzwe n'inama shikiranganji ku tariki 26 z'ukwa gatatu mu 2025 rero umugambi wa Buja City Plaza turavuga yuko tumaze kuronka urwo ruhusha twiteze vuba bwango tuzoca dukorokera ku bikorwa tugatangura rero abariko baratanga imitahe muri One Africa Investment Fund mubandanye mutanga imitahe yanyu mubandanye mugura imitahe yanyu twobamenyesha ko kujya twabibabwiye kuva no mu ntango imitahe y'abanyamitahe bariko baratanga muri One Africa Investment Fund nta n'ugwa Kongo nta n'icyasha kirakogwako ajya amafaranga rugaranywe azoja gukoreshwa mu gihe turose urwo ruhusha rwa nyuma murumva ko impusha zose tumaze kuzironka novuga ati ari urwo rwonyene rwo kugira dutangura ibikorwa ariho rero tuzoca dutangura kwangaja amafaranga y'abanyamitahe kuko tuzoba dutanguye igikorwa nyezina rero twabamenyesha ko ibintu biriko biragenda neza ariko naho uyu mugamba avuga ko byose bimeze neza hari ababonamwe ibibazo byinshi numva rushaka gufata iyo soko ya Bujumbura yego abarundi bazoyubaka noje sinibaza yuko ikibazo abarundi ikibazo cy'abarundi bakeneye ni isoko yubakwa nishira hamwe rishoboye rifise uburyo rikadushira isoko bwaho suva isoko yubatswe n'abarundi sho kiri imbere ibikorwa byubakwa n'abarundi bibuka n'abarundi kuba bishoboye ngano cyo cyangwa kandi nabwene byagenze twe twabonye ngo byapfuye mu nama abantu nge baravuze ngo boshora ico baterereye ni byiza mugabo ibijanye n'isoko nkaho onye bitegeza guca mu konta igaragara abantu barabishoboye bakoze iki buryo bafise n'ubuhe kahise kabona kahe kugira bakisoko ngani uvuga ngo isoko kugira ngo uyubake kitangura kuza kurondera ngo canke nibiki iriga abandi ntibasigana inkoye ku maso ibindi bihugu ibindi barashaka kuza tuti iki gitoro tutakironse turiko turabesha nta emergence
dukora ikire kugira kiboneke utuja kuri ico mwaguma gusawanika ngo mu myaka 5 myaka 5 dushitse kuri dushitse urandika tuti trajectoire ati burya ha iki kimeze gutya turabeshanya ntaho tuja dusigane nkoye ku maso inyishu yacu nikiye ni kandi ABCD ngo burya nguza gutamba neza nk'umuntu agikenyera ahantu ubona ivyo bintu bisonewe naha hari isoko y'umugwiza tungo bitwa Siyoni ntidukeneye ko Fabrice ari azaratubwira ibiriko birakogwa bigasha bigora gutahura kungene umuntu ku giti ciwe no kuvuga a commerçant privé individu usanga isoko yiwe ari yo soko ya mbere kandi teye imbere mugabo gasho usanga ibintu vy'igihugu vya leta umuntu ntarimwe abijeje mwe muvyo natarakambira ukiba mwese mugenda habita ku isoko kwa Siyoni muce mugenda ku isoko bita Ruvumera mugende ku isoko bita Kotebu murabe ayo manorme mukuraba imvo zatumye aya masoko agumasha kuko kugeza kwino sano urababwiye yuko tutaramenya icyatumye amasoko asha bace bafata kizimyamwoto byari kuza kuvomera amagazo y'abakuru igihe rya soko yari kwirasha mu mwaka wa 2013 murabizi neza irishira hamwe yitwa Ubaka Nation Group rigira gatatu canke kane mubaje kugira ibi byo kubaka biciye muri leta ntidukeneye ko Fabrice ari azaratubwira ibiriko birakogwa urya n'umudandaza twebwe dukeneye ko leta itubwira ibiriko birakogwa n'ingene biriko birakogwa no kungene mu vy'ukuri ivyo bintu biriko birakogwa ubuya bitandukanye na Sino Africa bitandukanye na bijya vy'amabanki turonka umuco abarundi bamenye neza yuko tukibona mu gihugu abantu bari muri leta badandaza ntabonye bazoronka na gatoya wo kwiyumvira ibintu by'igihugu muzogende murabe narabivuze kuri Havyarimana abasoda bose bari barabadandaza abapolisi bose barabadandaza muri leta barabadandaza aha kwa Mobutu naho ne vyaruko igihe ca Mobutu baradandaza bakagira ibintu babi bakuye mu minwe abantu bose barorera ikibazo gikomeza kubazwa niki isoko izubakwa ku buryo bw'uko abarundi bongera kuyibona ihagaze nyandikira muri commentaire ariko kandi ntiwibagire gufyonda aha hari akamenyetso ko kwiyandikisha kugira uzohore wibonera n'izindi video